ubu akaba ari wa mwanya wo gukurikirana amakuru mu Kirundi kuri radio Nderagakura. Radio Nderagakura irabibukije ko gukubita inkoshi canke inkoni umwana, ingumu, amakofe, imigere, kumukwega amatwi canke imishatsi, kumurya ibinuma, kumucekangura uburiko uhohotera umwana. Bavyeyi, mwiteho kwama mwubahiriza agateka k'abana banyu. Ndabaramukije inshuti namwe bakunzi ba radio Nderagakura, kaze muri aya makuru mugira ngo mushikirizwe na Celestin Ndacayisaba. Aya makuru akabashimikiye ku ngingo nkuru zikurikira. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kuri wa gatanu yifadikanije n'abakristu bo muri quartier Kiriri mu gisagara ca Bujumbura mu rugendo rw'inzira y'umusaraba rwabereye mu rusengero rw'abajesuite rwaho nyene Kiriri. Patiri Desire Yamuremye yarongoye urwo rugendo, yasavye abakristu bose gutunga umusaraba mu nzu zabo. Ukororanisha amabwirizwa, amategeko n'uburyo bwo gucungera mu vyerekeye ihiganwa mu budandaji mu bisata bijejwe guhanahana amakuru mu buhinga bwa none hamwe n'ibijanye n'amaposita ni bimwe mu vyizwe mu nama nshikiranganji yakoranye Kw'Igenekerezo ya 5 Ndamukiza uyu mwaka. Umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa leta Prosper Ntahurwamiye akabaja kubitubwira muri aya makuru. Ikibazo cha leta gitanga uburenganzira bwo kwiga mu gice cy'inyuma ya shure shingiro kizokorwa kuva Kw'Igenekerezo rya 30 Rusama gushika kuri rya mbere Ruheshu no mwaka. Umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi François Havrimana yabimenyesheje kuri wa gatanu mu nama yagarishije abakozi bakuru bo muri ubwo bushikiranganje hamwe n'abayobozi b'indero mu ntara. Izo nizo ngingo nkuru zigize ya makuru, ducishe mutumira mate hanyuma twinjire mu idonito. Ndasubiriye kubaramutsa nongera ndabaha ikaze muri aya makuru. Mu buhinga bw'ivyuma Nadia Nshimirimana ni wari karatuma amajwi n'amasanamu bibashikira nkuko nabibabwiye mu ngingo nkuru ziyagize. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yifadikanije kuri uyu wa gatanu n'abakristu bo muri quartier ya Kiriri mu gisagara ca Bujumbura mu rugendo rw'inzira y'umusaraba rukaba rwabereye mu rusengero rw'abajesuite ruraho Kiriri nyene. Patiri Desire Yamuremye yararongoye urwo rugendo, yamenyesheje ko kwikorera umusaraba bisigura ko umuntu aba yahevye vyose agahitamwo gukurikira Yezu Kristu, ngo ni ikimenyetso cerekana ko uba wamaze gufata ingingo yo kwiyegurira umukama ku buryo atanumwe yo gutera ubwoba bwotuma udebukirwa mu kubandanya inzira yerekeza kuronka ubugingo budahera. Akaba yasavye abakristu bose ko atawosigara adatunze umusaraba mu nzu abamwo. Iyi nkuru tuyikesha mugenzi wacu Aloyize Ndayisaba. Inama shikiranganji yakoranye Kw'Igenekerezo rya 5 Ndamukiza yaremeje integuro y'ibwirizwa riringaniza guhanahana amakuru mu buhinga bwa none n'ibijanye n'amaposita. Umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa leta Prosper Ntahurwamiye akavuga ko mu mvo nyamukuru harimo kururanisha amabwirizwa, amategeko n'uburyo bwo gucungera mu vyerekeye ihiganwa mu budandaji mu bisata bijejwe guhanahana amakuru mu buhinga bwa none hamwe n'ibijanye n'amaposita. Kurikira Prosper Ntahurwamiye abitubwira idonito. Imvo nyamukuru rero zitumye iribwirizwa riringaniza ivyerekeye guhanahana amakuru mu buhinga bwa none n'ibijanye n'amaposita rishigwaho nizi zikurikirwa: ukururanisha amabwirizwa, amategeko n'uburyo bwo gucungera mu vyerekeye ihiganwa mu budandaji mu bisata bijejwe guhanahana amakuru mu buhinga bwa none hamwe n'ibijanye n'amaposita, ukurekurira ababishoboye bose gukorera mu bijanye n'amaposita hamwe no gucungera ico gisata, ugukurikirana ikoreshwa ry'ibisata bijejwe guhanahana amakuru biciye mu buhinga bwa none n'ibijanye n'amaposita. Inama shikiranganji imaze guca hirya no hino iyo nteguro yarayemeje. Mu byo yasavye hakaba harimwo ibi bikurikira: mu mvo n'imvano, kwerekana neza igituma iyi nteguro iba ibwirizwa, gukura muri iyi nteguro ibijanye n'uko posita ikora nk'ibanki hagasiga
kongeraramwo ibijanye no guhanahana amakuru n'amakete, gukura muri integura ibijanye n'ibihano bikaja mu gitabo mpanavyaha, aho gutegekanya ishingwa ry'ikiga kizofasha mu ikwiragizwa ry'ikoreshwa ry'amaposita kuri bose, kuvuga gusa ko leta izokorohereza ico gisata, gusuzuma neza ko iri bwirizwa rishiramwo ibikenewe vyose nk'ibijanye no gukwiragiza ikoreshwa ry'ubuhinga ngurukana bumenyi mu bisata vyose, kubika ibanga no kutandagaza ibiranga umuntu, kuraba ko iri bwirizwa taho ryoba ryinjiranamwo n'ibwirizwa rihana ubugizi bwa nabi buca mu buhinga ngurukana bumenyi. Igihugu c'u Burundi ngo kirashimishwa n'imigenderanire gifitaniye n'amashirahamwe mpuzamakungu harimwo iryo kwita amagara y'abantu OMS. Vyashikirijwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye kuri uyu wa gatanu, aho Burundi bwari buramutse bwifatikanya n'amakungu mu guhimbaza isabukuru y'imyaka 75 iryo shirahamwe rimaze rishinzwe, hamwe rero n'isabukuru ry'imyaka 60 rimaze rikorera mu Burundi. Angeline Ndayishimiye akamenyesha ko amagara y'abantu ari wo mushinge w'iterambere. Akaba yashimiye muganga Pio Masumbuko yashize umukono ku masezerano yo gukorana na OMS igihe yari umushikirangoma w'amagara y'abantu ku ntwaro ya Cami. Ndi n'akanyamuneza ntangere ko kwifadikanya namwe muri ibikorwa byo guhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe amagara y'abantu ku isabukuru igira 75 ishiramwe mpuzamakungu rijeje amagara y'abantu ku isi rishinzwe. Vyongeye uyu munsi duhimbaza imyaka 60 y'imigenderanire hagati y'u Burundi hamwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ryahariwe amagara y'abantu ku isi OMS. Igihugu cacu kirashimishwa n'imigenderanire myiza irangwa hagati ya leta y'u Burundi n'amashirahamwe mpuzamakungu yabashamikiye kuri ONU canke ayandi. Amagara meza ni karahara mu ruganda ntibacura. Ihangiro dusangiye na OMS nuko umwene gihugu wese igihe akitswe n'amagara aronka aho yivuriza kandi hafi, gutyo ntihagire usigara inyuma mu iterambere ry'amagara kuri zina kirimwa muntu wese. Nka twebwe abarongoye ishirahamwe mugira neza, icivugo cacu nuko amagara y'abantu ari wo mushinge w'iterambere. Turakeje kandi abantu bose baterereye agacumu k'ubumwe muri imyaka 60 irangiye. Muri abo nagira nsubire nkeze kandi icese muganga Pio Masumbuko yateye igikumu ku masezerano yo gufashanya hagati y'u Burundi na OMS. Ico gihe akaba yari icegera c'umushikirangoma wa mbere, akongera akaba umushikirangoma ajeje amagara y'abantu ku ntwaro ya Cami. Icifuzo cacu nuko gufashanya byobandanya hagati y'u Burundi na OMS bitere bije imbere kugira ngo tugabanye igitigiri c'abantu basinzikazwa canke bahitanwa n'izo ndwara za malaria n'ikiza ca sida. Turazi neza ko ishirahamwe OMS ritazohengeshanya gushigikira leta y'u Burundi mu mugambi wayo wo guteza imbere amagara y'abantu, na ukaba ukomoka ku mugambi w'igihugu w'iterambere uva ku mwaka wa 2018 gushika ku mwaka wa 2027. Zitachobora matari. Mwezi kubura matari ari jewe. Mugacubesha murakunda umukuru w'igihugu wankabura matari wawe. Nicariho cyane. Niwe mukuru w'ubutegetsi bw'igihugu mu ntara. Mugaca wigira ubundi mutegetsi wewe ku ruhande. Ndabwije ukuri uzosanga yabura matari. Ubwo butegetsi bwiwe tuzobusambura, tubusambure neza cyane nawe nyene tumusambura. Ugayebura matari, ugaye watumye bura matari. Ubugaye watumye bura matari. Hari habitwaza ngo gende mu mugambo uri ku butegetsi ngo webura matari. Ngo wabaye nome par décret, ngo naje nabaye nome par décret. Ojego ni umugambo uri ku butegetsi ntuzontanga permanence, aho naje wejo rero uzombwira ngo sizo gutanga kuri permanence. Murigire we biteze ngo mutwara imigambwe baje. Mu gisata c'indero, ikibazo ca leta gitanga uburenganzira bwo kuja mu gice ca nyuma ya shure shingiro kizokugwa kuva kw'igenekerezo rya 30 Rusama gushika igenekerezo rya mbere ruheshi uno mwaka.
umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi François Habyarimana yabimenyesheje kuri uyu wa gatanu mu ntara ya Gitega mu nama yagirishije abakozi bakuru bo mu bushikiranganje n'abayobozi b'indero mu ntara zigize Uburundi. Yafashe n'ingingo yo guhagarika amahera atozwa ngo nayo gufungurira abana baba bariko barakora ico kibazo canke ayahabwa abigisha ngo bategura abo banyeshure ivyo bita frais de renforcement. Ni inkuru ya Eri Irumva. Muri iyo nama yahurije ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega abakozi bakuru bo mu bushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi n'abayobozi b'indero mu ntara zitandukanye zigize igihugu c'u Burundi, umushikiranganje w'indero François Habyarimana yavuze ko arakaryo ko kurimbura icokorwa bivanye n'ibibazo bitandukanye vyibonekeje mu ngendo yagize mu ntara 18 muri nzero uno mwaka n'ibijanye n'ubukene bw'intebe, abigisha b'abakutsa kivi n'ibindi. Iyindi ntumbero y'iyo nama ngo ikabijanye n'ishigwa mu ngiro ry'umugambi w'indero kuva mu 2022 gushika mu 2030 kugira hatangwe inyigisho z'akanovera aho gushika mu 2027 hoba hubatswe muri buri komine inyubakwa ijanye n'ubuhinga bwa none ivyo bita informatique nk'uko biri muri uwo mugambi. Umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi François Habyarimana yaboneyeho kumenyesha icese ku kibazo ca leta gitanga uburenganzira bwo kuja mu gice c'inyuma ya shure shingiro kizokorwa ku Kw'Igenekerezo rya 30 Rusama gushika itariki 1 Ruheshi uno mwaka. Yahamagariye abitavye iyo nama gukora ibishoboka kugira ico kibazo ca leta kizogende neza. Agomba kandi kugaruka kuri concours yo mwaka w'icenda twaganiriye vyinshi sino bigarukako, ariko ngomba kugaruka yuko mwofasha amashure kugira ngo yitunganye afashe gutegura abana baze bakore ico kibazo bafise umutima mu nda kugira ngo tuze turonke umwimbo mwiza usumba umwimbu twarose mu myaka iheze. Nivyo turakeneye yuko abana bamenya, ariko kandi turakeneye yuko abana bamenya bazi ubwenge babitoye. Konkuru rero yabwiza gutangura gutegurwa kuva umwaka ugitangura kugeza aho bayikora. Ubu hasigaye amezi 2 adakwiye. Tubasabe muhimiriza abayobozi b'amashure nabo bahimiriza abigisha baduza umurindi w'ibikorwa kugira ngo abana baze bitaba ico kibazo koko bafise ubumenyi buhagije. Nayo kubijanye n'amafaranga abayobozi b'amashure batoza abavyeyi basigura ko arayo gufungurira abana baba bariko barakora ico kibazo, umushikiranganje François Habyarimana yafashe ingingo yo guhagarika itozwa ry'ayo mahera co kimwe n'ayatozwa ngo ahabwe bigisha abo banyeshure mu ntumbero yo kubategura kuri ico kibazo ivyo bita frais de renforcement. Igitega, Eri Irumva, Radio Nderagakura. Tukaba tugushimiye Eri Irumva. Mwomenya ko kuri wa gatanu nyene ariho igice ca kabiri c'umwaka w'ishure w'2022 ushira 2023 ariho casozerwa. Abanyeshure b'umwaka wa shure shingiro na nyuma y'ishure shingiro akaba ariho baronka amanota y'igice ca kabiri, bakaba bagiye gutangura ikiruhuko ca Pasika c'indwi imwe. Igice ca gatatu kikazotangura Kw'Igenekerezo rya 17 Ndamukiza. Umukuru w'ishirahamwe ryitaho indwara zitandukira François Ndikumwe nayo ahanura bene igihugu gukora ibikorwa vyo kwinonora imitsi kugira birinde indwara ngendanwa zitandukira. François Ndikumwe nayo yabishikirije ku uyu wa kane mu gihe bari batunganije inama yo guhanahana ivyumviro vy'ingene bogwanya izo ndwara. François Ndikumwe nayo akavuga ko iyo myimenyerezo yogenda neza igihe abayikora baronkejwe inyigisho bakongera bagapimwa. Twari twakoranye kugira ngo duhanahane ivyumviro kuri ico cerekeye ingwara ngendanwa zitandukira harimo diabete, hypertension n'amakansere n'izindi. Ibiganiro tuganiye n'ibiganiro vyiza cane giye gufasha abantu bafise izo ngwara, bigiye gufasha abantu bataragwara izo ngwara kugira bamenye ukwene bazirinda kandi bateko babishire mu ngiro, abazigwaye nabo bamenye ukwene babana n'izo ngwara zitabasinzikaje kuko bafata imiti neza hanyuma bagakurikiranwa na muganga wabo neza kugira bagire amagara meza. Dushike kuri rwa rugero vyita ngo prevention na controle ya maladie ngendanwa, hanyuma ivyo bigatuma rero abantu bakaramba bafise izo ngwara kandi bakaramba bakora ibikorwa, bakaramba atari bimuga, hanyuma vya vyuririzi bijana n'izo ngwara zimwe bikazoshika bitevye canke ntibizibishike.
ubwa mbere inzira yo kwikingira indwara ngendanwa nuko reka kuba ibinebwe tuvuge nk'abantu ba mu bisagara bakora ubuzi bwo mu biro usanga bamwe batagenda batakoresha ingufu zabo ku buryo bagira imwe bita activité physique kwinonora imitsi hagati mu gihugu mu bisagara abantu baragerageza ivyo rero niyo cyane cyane vyerekeye abantu bakoresha ibikorwa vy'ingufu nk'abantu bakoresha abandi vyerekeye abantu bakora mu mabiro bagendera mu miduga yabo canke itari yabo ubwo rero mbere hoho nuko ibintu vyo kwinonera imitsi byoje imbere bigakoreshwa neza iyo myimenyerezo mugabo yogenda neza hamwe ijanye nuko bacaronka n'inyigisho bakongera bagapimwa igihe bari muri iyo myimenyerezo hanyuma ikabikwa ku buryo bwiharije ku buryo ariko barabigira bakingirwa. Chuti namwe bakunzi ba radio Nderagakura ninungaciye turangiza amakuru twabateguriye nkaba ndabakengurukiye mwebwe mwese mwafasha kanya mukayatega amatwi nkakengurukira Nadia Nshimirimana mu buhinga bw'ivyuma tumemyajwe n'amasanamu bibashikira nkakengurukira uruganda rw'abamenyesha makuru Celestin Cayisabana yabashikirije ndabasezeye mubande yamuhimbarwa n'ibiganiro vya radio Nderagakura. Are you alive?